Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya ubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Aya makuru y'aka kanya harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo buremeza ko abarundi baba mw'ico gihugu bariko bahura n'ivyago bitandukanye. Mu rwandiko rwateweko umukono kuwa 24 Gitugutu 2023 na Alexis Bukuru asanzwe aserukira Uburundi mu gihugu ca Afurika y'Epfo, aremeza ko abarundi baba mw'ico gihugu bahura n'ivyago bitandukanye. Iyo nkuru ku buryo buramvuye nyene ni mu kanya ntuje kure. Ndaguhaye ikaze nyene wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabahaye ikaze. Nayo kandi muri ano makuru ndi bunakugezeko inkuru ivuga ko kw'itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu gushika kw'igenekerezo rya 31 Gitugutu 2023 umuhana wose utegekwa kuzoba ufise inkwavu 5 woroye. Nk'uko biboneka mu rwandiko rwo kuwa 26 Nyakanga 2023, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange aheruka kurungikira indongozi zitandukanye kuva hasi gushika hejuru. Martin Niteretse abwira izo ndongozi zose ko mu ntumbero yo gushigikira integuro y'umukuru w'igihugu yijanye n'ubworozi bw'inkwavu, ko imiryango yose y'abarundi bategerezwa korora n'imiburiburi inkwavu 5, nayo abategetsi bakaba bategerezwa gutanga akarorero keza mu gutunga izo nkwavu. Nayo mu yandi makuru ndibugushikirize kandi ndibugushikirize iyi nkuru ivuga ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaraye asutsemwo amabisi mu matati ari ku kivuko ca Bujumbura, mu gihe abahora batunganya ikibanza c'ikivuko ca Bujumbura Safi Beach bari baherutse guhabwa indwi imwe, ni ukuvuga kuva kuwa 8 Myandagaro n'uburongozi bw'ikivuko ca Bujumbura ngo babe bakinjuye kugira ngo ikivuko kiharangurire iyindi migambi, nayo bene gutunganya ico kibanza co kwinezereza bakavuga ko bafise amasezerano yo kubandanya bahakorera. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarashitse kuri uyu wa 24 Gitugutu muri ico kibanza maze araja hagati, umuti mfatakibanza uratorwa. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mu kanya ntuje kure. Nayo ku ncuro ya 17 urumuri rw'amahoro ruratangura kuzunguruka igihugu mu ndwi iza. Ku civugo mu runani rw'abarundi tugende turaba Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2024, kuva kuwa 31 Gitugutu urumuri rw'amahoro ruzoba rutanguye kuzunguruka igihugu ruhereye mu ntara ya Muyinga, urugendo rukazosozererwa i Makamba kuwa 13 Kigarama. Sayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nunyemerere ntangurire ano makuru kuri ino nkuru ivuga ko ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo bwemeza ko abarundi baba mw'ico gihugu bariko bahura n'ivyago bitandukanye. Mu rwandiko rwateweko umukono kuwa 24 Gitugutu 2023 na Alexis Bukuru asanzwe aserukira Uburundi mu gihugu ca Afurika y'Epfo, aremeza ko abarundi baba mw'ico gihugu bahura n'ivyago bitandukanye. Mw'urwo rwandiko ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo bumenyesha ko igitigiri c'abarundi bapfungirwa mu mabohero ya Afurika y'Epfo gitera kiduga. Muri abo bapfungwa ubwo buserukizi busigura ko hari abagirizwa kuba mw'ico gihugu batabifitiye uburenganzira, ndetse no kuba bafatirwa ku bibuga vy'indege bagomba kwitahira mu gihugu c'amavukiro. Ikindi ubwo buserukizi buvuga nuko hari abarundi bapfungwa bagirizwa izindi nyifato mbi zijanye n'ubusuma, gufata ku nguvu abigeme n'ibindi. Ubwo buserukizi buravuga kandi ikibazo kijanye n'impfu z'abarundi bapfira mu masanganya yo mw'ibarabara. Ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi muri Afurika y'Epfo atera akamo abarundi bose kwirinda kurwa muri ivyo vyago, hamwe rero no kumenya neza amategeko y'inzira ku basanzwe banyonga imiduga n'amapikipiki. Ubwo buserukizi burangiza busaba abarundi baserukira abandi muri Afurika y'Epfo
kuburungikira urutonde rw'abarundi bazi eka ndetse n'aboba batariyandikisha bakihutira kwiyandikisha ku babarongoye mu ntumbero yo guha ububasha abo barundi bidatwaye umwanya igihe baba baje kwitura ubwo buserukizi bari mw'ivyo bihe. Iyo nkuru nyene akaba ari naho ngaho nyisozereye. Nayo mu bindi kandi ni uko kw'itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu gushika kw'igenekerezo rya 31 Gitugutu 2023 umuhana wose utegekwa kuzoba ufise inkwavu 5 woroye. Nk'uko biboneka mu rwandiko rwo kuwa 26 Nyakanga 2023 umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi aheruka kurungikira indongozi zitandukanye kuva hasi gushika hejuru. Martin Niteretse abwira izo ndongozi zose ko mu ntumbero yo gushigikira integuro y'umukuru w'igihugu ijanye n'ubworozi bw'inkwavu ko imiryango yose y'abarundi bategerezwa korora n'imiburiburi inkwavu 5 nayo abategetsi bakaba bategerezwa gutanga akarorero keza mu gutunga izo nkwavu. Si ivyo gusa, abategetsi batandukanye nabo nyene bategerezwa gutanga akarorero keza mu korora izo nkwavu ku buryo n'imiburiburi umwe wese yorora inkwavu 5. Nayo ibibanza vyose vy'akazi ka leta kuva ku ntara gushika ku mutumba co kimwe n'ibindi bibanza vyose bikoreramwo ubuzi butandukanye bwa leta bigaheza bikaba vyarangije gutegekanya ibibanza bigenewe korora inkwavu. Naho biruko ariko abarundi ntibigeze bagishwa inama canke ngo babazwe nimba uwo mugambi woba ari wo babona ko wobateza imbere. Ico bikoze co uwo mugambi bitegekanijwe ko uzoshirwamwo imiliyaridi zirenga 270 z'amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka azoja mu mugambi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wo korora inkwavu. Bamwe mu banyagihugu bakaba bavuga ko kuva Uburundi bwitwa Uburundi ngo nta ntwaro abarundi bari bwaronke ibafata mu kanigo ngo batunge inkwavu ku nkoni kiretse intwaro ya Evariste Ndayishimiye aturuka mu mugambwe CNDD FDD. Ku bwabo abakuru b'ibihugu batari bake b'imbere ya Evariste Ndayishimiye baragize ivyo bahimiriza gukora abarundi nko gukora ibikorwa rusangi, guharura amabarabara, gutera no gukorera ikawa, kubaka amashure, gutera ibiti n'ibindi. Ariko ngo nta wigeze ategeka abarundi korora inkwavu n'umunsi n'umwe. Nayo bamwe mu ncabwenge bakaba babona ko umushinge w'iterambere kw'isi nzima ngo ari uko hubakwa amabarabara meza, amabarabara y'indarayi, umuyagankuba udacika kugira ibikorwa vy'iterambere bibandanye. Bagatangazwa no kubona bahamagarirwa korora inkwavu kandi mu Burundi ata gitoro, ata mazi arangwa mu bisagara. Bagaca babona ko ivyo vy'inkwavu ari ubusuma mu Burundi, ko ata kintu na kimwe bizofasha abanyagihugu. Kukaba nkako abarundi ntibaribagira uwundi mugambi udasanzwe wa Petero Nkurunziza wo gutera amavoka mu gihugu cose, ku mabarabara, ku mitumba yose. Umugambi nawo nyene watwaye amamiliyaridi menshi cane. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yari yabwiye abarundi ko amavoka azotuma igihugu gitunga. Si ivyo gusa rero, ico gihe mu kwiba amafaranga y'uwo mugambi Petero Nkurunziza yavuga ko hagiye gushingwa amahinguriro akora amavuta n'ibindi bintu bishorwa hanze ngo bigaheza bikazana amafaranga y'agaciro. Yamara uwo mugambi wahavuye uhinduka umukenyuro wo kunyururizwamwo amamiliyaridi. Uno munsi uretse ayo mafaranga y'agaciro mvamakungu Petero Nkurunziza yabwira abarundi batigeze babona na nyamavoka, abarundi ntibarigera babona iyo yakamanganiye. Abatari bake rero bakaba babona ko uyo mugambi ata kindi ugamije kiretse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arondera kunyonora itunga ry'igihugu n'amafaranga y'igihugu yitwaje umugambi wo korora inkwavu. Ngo nayo ivy'uko uwo mugambi ushobora guteza imbere igihugu ngo ntavyo abarundi bazokwigira babona ku ntwaro ya CNDD FDD, ngo kuko iyo baba bafise imigambi myiza igihugu kiba kimaze gutera imbere. Ngo kuko iyo baba bafise imigambi myiza igihugu kiba kimaze gutera imbere, gutera iyindi ntambwe mu myaka kimaze kirongowe n'uwo mugambwe.
Aho ni mu gihe abandi Barundi bariko bariyumvira ko izo nkwavu zoba ziriko zirakoreshwa amangetengete yo kubandanya guhuma amaso Abarundi kugira ntibikangure mw'itiro barimwo. Ngo na rirya umukuru w'igihugu ubwiwe yavuze ko ikironderwa cane muri izo nkwavu ngo ari amaganga yazo, ngo kandi Abarundi basanzwe bazi ko inkwavu ata maganga zigira yovamwo ibitangaza vy'akayabu k'amafaranga. Tubibutse ko uyo mugambi uje wiyongera ku yindi migambi nayo nyene Evariste Ndayishimiye yavuze ko asanzwe arangura yo kworora imisiba, isazi n'ibindi ngo navyo nyene bivamwo isegenya ry'amafaranga. Ino nkuru yanditswe na Jeannette Kamikazi nkaba nyisomye neza na neza ku rubuga rwa radiyo Haguruka. Nayo mbandanije ano makuru kandi womenya ko ku nshuro igira indwi ku nshuro ya 17 urumuri rw'amahoro ruratangura kuzunguruka igihugu mu ndwi iza. Ku civugo mu runani rw'Abarundi tugende turaba Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2024 kuva ku wa 31 Gitugutu, urumuri rw'amahoro ruzoba rutanguye kuzunguruka igihugu ruhereye mu ntara ya Muyinga. Urugendo rukazosozererwa i Makamba ku wa 13 Kigarama. Urwo rumuri ruzotangurizwa icese ku kibuga c'umupira w'amaguru i Muyinga n'umukuru w'igihugu. Ivyo bihejeje kumenyeshwa n'umukuru w'umurwi uriko urategura ibikorwa vy'urumuri Epipode Baranyika mu kiganiro ahejeje guha abamenyeshamakuru kuri uyu wa 25 Gitugutu. Uwasanzwe arongoye ishirahamwe ry'intwararumuri yamenyesheje ko uyu mwaka urwo rumuri ruzoca mu makomine yose agize igihugu. Intara yose urumuri rw'amahoro rukazoyimaramwo iminsi 2. Intwararumuri zizorangwa no kugenda zirashigikira ibikorwa vy'iterambere bazoba basanze aho bariko baraca, gukwiragiza ubutumwa bw'umubano mwiza hagati y'Abarundi hamwe no gufata mu minwe imbonakazoza igihugu cihaye. Kuba urugendo rw'amahoro ruzotangurira mu ntara za ruguru rugasozererwa mu gihugu hagati nyene, Epipode Baranyika asigura ko rutoguma i Gitega na Bujumbura kuko ngo n'izindi ntara ziba zikeneye kunezerererwa ibirori vy'urwo rumenyetso rw'amahoro. Nukugira n'abo mu zindi ntara bibonere umukuru w'igihugu ariko aratanguza canke ariko araruzimya, niko yavuze Baranyikwa. Nayo ngo kuba ruzoca mu ntara n'amakomine zose ngo ni akaryo ko kumenyesha ivyiza biri mu makomine yose. Muri uko kumenya ivyo vyiza, abajejwe ibisata bitandukanye vy'ubushikiranganji nk'ikiraba ivy'ingenzi bahamagarirwa kuzoba bateguye neza ivyo bashobora kuratira ingenzi biri mu makomine bajejwe. Nayo abajejwe inkino nabo bakazoba bateguye uko inkino zizohora zigenda mu minsi y'akaruhuko. Urumuri rw'amahoro ruzotangurira i Muyinga rubandanirize Cankuzo, Ruyigi, Rutana, Bururi, Mwaro, Muramvya, Gitega, Karusi, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rurare, Meri ndetse na Rumonge rusozererwe i Makamba. Twobibutsa ko urumuri rw'amahoro rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ese wogira ico uvuze kuri urwo rumuri rw'amahoro? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri komantere. Ngaha rero hakaba ari naho nsoreje ano makuru.